Dini iteka n'umunezero ntangira by'gusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV imonesha kuri muri dende gushikiza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza muri bw'ikirundi ndaguhaye kaza mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuri iyi saha n'amakuru menshi cyane n'amakuru yihuta cyane kubi iriko biravugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu makungu. Reka rero ndaguhe mwiriwe kandi abandi nabo ndabahe mwaramutse bivenye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangira by'gusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri muri dende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye mwiriwe rero abandi nabo ndabahaye mwaramutse. Reka kandi mbaye n'ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe muri iyi minsi ibintu biriko biraba bibi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu gihe rero mu mugambwe CNDD FDD injyane zasubiye kwaduka, aho umushikiranganje wa mbere ku Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ari we Reverien Ndikuriyo bongeye kwifatira ku gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bamwumvisha ko ngo ivyo ari mwarakora byo gushaka kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 ngo bitazomugwa amahoro. Bamugira inama ko ngo yota akareka agashaka ibindi yokora ndetse ngo agaca arekura intwaro y'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Bibiruko kandi mu gihe abanyagihugu babandanye bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'intwaro ye ngo bapfukamye abanyagihugu mu nda, ndetse abandi bakanavuga ko yoba yaraboheye inyuma imugongo umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Perezida Evariste Ndayishimiye aravugwa mu mabe menshi cyane, aho avugwa mu bunyonyezi butandukanye, haba nko kunyuruza amatungo y'igihugu, haba gufata ibiturire ndetse no kudakemurira ibibazo bihanze abanyagihugu b'u Burundi. Ni mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yama ngo abesha abanyagihugu b'u Burundi ngo ko hari ivyo agira abashikirize, bakavuga ko rero bakavuga ko kuva mu mwaka wa 2020 yagashika ku butegetsi atakintu namba arageza ku banyagihugu b'u Burundi. Ibi kandi biranavugwa n'abanyagihugu mu bisata bitandukanye na cyane abanyagihugu rero na cyane abidoga nabo mu bisata bijanye no kunguruza abantu, aho bidoga ko ngo igitoro casubiye kuba ibuye umuzi w'ibuye. Bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi ngo atakintu na kimwe kizima karafasha abanyagihugu b'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe avuga ko rero ngo bitazoshoboka mu gihe atazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ibi kandi biranavugwa na cyane abanyagihugu bakanagira n'ubwoba, bakavuga ko ngo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ngo atazokwemererwa kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora nyine yimirije mwaka wa 2027 ngo ibintu bishobora kuzoba bibi. Ibi kandi biranavugwa cyane n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD, aho bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo nta kindi kimuraba uretse ngo kwama ategura isumo yo gushaka kugandagura bamwe mu bafatikanyije kurongora igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe aradonda agatoke zimwe mu ndongozi bafatikanyije kurongora, akavuga ko ngo boba aribo baryamye abanyagihugu mu nda. Ibi kandi biranashabuza cyane abanyagihugu batari bakeyi. Ejo hari umunyagihugu yaduteye akamo atwandikira ikete rishavuje cyane, aho yagarukaga ku kungene ibiciro ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo biriko birasubiza hasi. Umurimyi yatanze akarorero ku giciro kijanye n'ibigori ngaha ku isoko mu Burundi, aho rero avuga ko ngo ibigori byasubiye ngo umukuru w'igihugu ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo bwatanze itegeko ko ngo ibigori bigomba kugurwa ku mafaranga 1,700 y'amafaranga y'amarundi, ngo bitaba yuko ngo uzofatwa ariko arabigura azokwiyagirizwa ko arimo aragura ibintu by'amagendu, kandi ngo azoca atabwa mu mvoto. Si ibyo byenyine rero bivugwa byagirizwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko bamwagiriza byinshi, gusa kuri ubu ngubu amakuru tubazaniye yihuta cyane nuko
nkuko twe twabibabariye mu gatondo tubara ko Godefroid Niyombare yamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi nkuko byavugwaga. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye so itangazo ryihuta cyane ashize ko umutahe w'imiliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika ko uzofata uyu mugabo ngo azozihabwe. Kuri ubu ngubu rero iperereza hatanguye gushakishwa mu gihugu hose ngo bamushikane. Yavuze ko rero kuri ubu uza kumufata araza guhabwa ayo mahera yose angana gutyo. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bo bafise ubwoba ko intambara ishobora kwaduka, gusa bakavuga ko bakishima mu gihe uyu Godefroid Niyombare yoba ashitse ku butegetsi agakura intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye kuko ngo iriko iraryama abanyagihugu mu nda. Bishimira ko uyu Niyombare ngariwe yobandanya arongora igihugu cy'u Burundi kuko ngo bavuga ko ngari intwari kandi ari umugabo w'ukuri ngo akunda abanyagihugu ngatandukanye na perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi biri uko mu gihe uyu mugabo n'ubundi Niyombare avugwa mu basize bagize uruhara muri kudeta yari yakozwe mu mwaka wa 2015. Ikaba rero yari kudeta yari yakorewe uwari perezida w'ico gihe ariwe Petero Nkurunziza, ndetse ico gihe byarabaye indoro mu mbuga ngurukana bumenyi biravugwa cyane, ndetse binavuga ko uwari perezida Pierre Nkurunziza yaje no guhungira mu gihugu kibanyi, ndetse binakanavuga ko ngo kuri ubu ngubu nyene nabo ngabo bagirizwe kuba barakoze kudeta nabo barahunze. Gusa rero uyu mugabo we yafashe ingingo yo gusubira mu gihugu ciwe cy'u Burundi. Abanyagihugu rero bari kwibaza, ndetse n'abahinga mu bya politiki bari kwibaza bati mbega uyu mutaye perezida w'u Burundi ashize ko abanyagihugu baraza gutanga aho uyu mugabo aherereye cankwe baramukingira ikibaba atembagaze intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi rero biriko biribazwa ko cyane n'abatari bakeyi ndetse n'abahinga mu bya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini nkuko tubandanya kubishikirizwa n'ubundi n'amasoko yacu nyene ari ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu yandi makuru tubandanije igitegaho abenegihugu bo muri quartier Nyabututsi basabwa ngo kureka gufungura inyama z'ibikoko ngo vyipfucije. Ivyo ni byashikirijwe na Mpawe nayo Pascal arongoye quartier Nyabututsi muri commune n'intara ya Gitega, abivuze mu gihe kuwa kabiri 2022 ndamukiza 2025 hari abenegihugu bashaka gufungura inyama y'ingurube bavuga ko ngo batoye mw'ishamba yipfushije. Abajejwe intwaro bamaze kubyumva bakaba baraciye babuza abo benegihugu ngo kuyifungura canke kuyidandaza kuko ngo batazi icayishe, ngo kandi bakaba baciye bayiturira. Pascal Mpawe nayo arongoye quartier Nyabututsi avuga ko bayituriye kubera ngo bayihambye hari igihe bari guhava bayihambye ngo hari igihe bari kuhava bayizura. Avuga ko rero kandi ko ivyo ngo babigize kugira bakingire amagara y'abenegihugu. Hamagarira kandi abenegihugu arongoye kudafungura inyama z'ibikoko byipfushije ngo batazi ica vyishe ngo kuko bishobora kuba birwaye bikanabanduza indwara zitandukanye. Agasaba kandi kwama baraba ko umuganga abijejwe yapimye inyama z'ibitungwa ngo ziba ziriko ziradandazwa muri iyo quartier. Abenegihugu baho nabo Inyabututsi nyene kuri plage bakaba barashimye ko iyo ngurube ngo yaturiwe kuko ngo iyo idandazwa irwaye yari guhava igira ingaruka mbi ku magara y'abenegihugu bayifunguye nkuko twabishikirijwe na bamwe mu bo twaganiriye. Muyaniye makuru kandi mu ntara ya Ruyigi umusaserodoti yitavye Imana atembye ku ntebe yari yicayeko. Padiri Atwane Habyarimana avuka muri commune Butezi intara ya Ruyigi yarangurira imirimo yiwe mw'iseminari ntoyi ya Mudutwe. Yavutse nk'abandi mu gatondo yavyutse mu gatondo nk'abandi kuri uyu wa 2023 ndamukiza 2025 niho gutemba ngo ku ntebe yari yicayeko
abahasize ubuzima nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi ajejwe ivyirwa muri iyo seminari. Amenyesha kandi ko atandwara yamutuma atemba hama ngo ahasige ubuzima uyoba yari arwaye, ngo bamuserutse ko basanga umutima wamaze guhagarara yamaze gucikana nk'uko bishikirizwa n'abari ngaho nyene bahegereye. Tunyarukiye mu makuru ariko aravugwa mu makungu, reka tunyarukire muri Burkina Faso. Ibrahim Traoré biravuga ko yatabawe n'abameko be mu gisata c'iperereza ry'igihugu. Ati bimeze gute rero? Abategetsi b'igihugu ca Burkina Faso barabashije mu misi iheze guhagarika igeragezwa yo gukura ubutegetsi ku nguvu, bikaba rero vyerekanye itsinzi shasha mu rugamba barimwo rwo kurwanya imigwi y'ugutembagaza ubutegetsi bwa Ibrahim Traoré. Ico gikorwa co guhagarika umugambi mubi catewe n'inama y'igihugu ijejwe umutekano CNCE iyobowe n'umuyobozi Kwatara Yabre ariko wanyene twashize ko akamenyetso kw'ifoto. Carashoboye kandi kubuza umugambi wari uje gucafuza no guhungabanya igihugu. Iyo nkuru kandi yashizwe ahabona ku itariki ya 18 Ndamukiza 2025 yerekanye aho FFO yerekanye umugambi wateguwe neza ushobora kuba ngo warashize igihugu mu kaga gakomeye. Mu mitima y'uwo mugambi harimwo uwahoze ari umuyobozi w'igisirikare Karimu, umuntu asanzwe afitwe ko amakenga ku bikorwa by'ubuhungabanya igihugu yahora akora. Kuva mu kwezi kwa Ruhuhuma 2024 yaramaze igihe akurikiranwa hafi cane n'ibiro bijejwe iperereza imbere mu gihugu. Ariwe rero Johnny yari yaramaze gutegura umugambi utomoye kandi ngo wuzuye uhurijwe hamwe n'ibikorwa by'ubusenya ibikoresho canke ivyari girakamaro kugira ngo bashimishe igitero ku gisagara ca Jibo, igisagara gifise akamaro kanini kiri mu buseruko bw'ico gihugu ca Burkina Faso. Yavure rero ari mu bantu ba hafi ya Ibrahim Traoré bamufatiye runini nk'uko n'ubundi yabandanije amucungura mu gihe yagira atembagazwe. Reka rero tudusozerera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko na makuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu ndetse no mu makuru yose abariko aravugwa ngaha mu kibano.